Yego. Mbe mwaka kazi mu myaka mugakoze mwashoboye kubonamo akarusho ko mwagiye murabaho. Twe turavye kubevye kubera ubuzima bw'ubu busanzwe bunazimvye tugize amahirwe tukaronka nk'akarasiyo abana bafungura kabisa turashima kabisa tukabona nyine biriko biragenda neza mu muryango atangorane tutariko turiba ngo badufate turashimira Imana kwera. Abarundi dufise imico itandukanye aho usanga abantu bagenda bavuga amajambo atandukanye. Nta muntu urasanga ariko aravuga nabi akazi usanzwe ukora ugasanga ariko aravuga nabi. Abo bariho bagenda basuzugura akazi k'umuntu ngo kaya kazi ngo siko ngo nikamukwiye ariko akazi kose burya hajya kamenya ugakora. Yego. Kandi iyo ugerageje kuraba abantu usanga atakintu barishikanako. Nta na kimwe ahubwo mbere birahimba bagasanga ni bariko baronona iby'abanyagihugu. Cyane gose. Yego. Jambo niwe tara yakira hacuzumwiza rigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje. Bakunzi ba Jambo Net ndogiye kubara musanda yifuriza igitondo ciza ku muntu yashoboye kubona izuba rirasa. Reka nipfurize imirimo myiza ku muntu yashoboye kuvyuka akaja ku mirimo. Turi neza na neza mwibarabara rija ku mubuga mu gisagara ca Ngozi muri commune ya Ngozi. Duhuye n'abantu basanzwe bakora umwuga wo kudeplasa ibintu exactement amakara twari twifuje kuyagana kugira mushobore kumenya ubuzima bwa buri munsi bwa bukuntu buba bumeze mumenye ya makara mucana ukuntu biba bimeze mumenye impamvu amakara ashobora kuduga mumenye impamvu amakara ashobora gupuza ibiciro niza yuko tuzakora turi kumwe 5 kuri 5 kugira mushobore kuyaga nabo. Welcome. Bakunzi ba Jambo Net rero turi kumwe n'umwe mu basanzwe bakora aka kazi ko kudeplasa ibintu reka tumuramutse turabamukije cyane. Ndabaramukije namwe. Mumeze neza? Tumeze neza kabisa turashima. Yego. Muri ivyo uracanke mu vyugwa n'Imana. Reka ni umuntu bw'Imana kuba turiho kabisa kuko dukora akazi katugora kabisa tukarwa tukagira gute ariko mu buzima bwo niko bimeze. Yego vrema. Ibintu byose no gushima Imana uko biba bimeze. Yego. Tubasanze muri ko murakora akazi musanzwe mukora ka buri munsi mbega aka kazi mukamaze mu gihe kingana gute? Vrema akazi urabona no gukura ndiko ndakura kabisa kuva mbere nkiri muto niko nagumye nkora ariko kabisa nubu ndacabandanya Imana ikimbesheje cyane gose. Yego. Mbe mwaka kazi mu myaka mugakoze mwashoboye kubonamo akarusho ko mwagiye murabaho. Vrema twe turavye kubevye kubera ubuzima bw'ubu busanzwe bunazimvye tugize amahirwe tukaronka nk'akarasiyo abana bafungura kabisa turashima kabisa tukabona nyine biriko biragenda neza mu muryango atangorane tutariko turiba ngo badufate turashimira Imana kwera. Muratwihanganira twagiye kubabaza akazi nakani ku mazina basanzwe babita gute? Je nitwa Ndereyimana Jean Marie nkaba mva muri commune Muhanga ahantu bita ku Kibinyoma. Muva muri commune Muhanga. No kuvuga ubu unya iyi mizigo muzanye mwaje muyikurira muri commune Muhanga. Byabatwaye umwanya ungana gute mwashoboye kuva muhira ari sangara? Twega twavuye muhira akiri nko masaha yo mu gatondo ariko yego tigeze no aya masaha. Yego. Mbega turabona mutwaye imifuko y'amakara ameze neza amakara turiye neza biboneka ko menga nibiti bishobora kuba bikomeye abantu bashobora kuyashima bakayagura. Mugerageje kuraba uno munsi muzi igiciro c'amakara amakara uno munsi wageze ku giciro kimeze gute nyamba mubizi? Kabisa hanyene turatembereza turabe nyene ingene bigena twova ngo tugurisha. Yego. Ni mwaranguye canke mwamuduganiye abandi bantu babatumye? Ni mu boss yadutumye nyene tuyaduganiye. Yego. Mbe mwaka kazi hoba hari intambamye mugenda muhura nazo zituma mubona neza ko akazi gashobora kuba kagoye bimeze gute? Vrema akazi umwanya umwe karagoye undi mwanya usanga nyene kabisa nako umuntu nyene yogira bijya akazi umuntu yamenyereye arihangana nyene akakavumirira ko nyene akaguma agakora nyene. Cyane gose. Yego. Mwibarabara abajejwe umutekano ntibabagora murashobora kudugana amakara mukayashikana impore. Vrema twatiko turabarenganya kabisa nta ngorane na zimwe zihari. Yego. Uno munsi uhuye n'umuntu yishinga kuba yicaye atakintu akora nakaye kajambo muhanura? Vrema kintu muhanura kabisa niko nyene yova hasi agakora ko twese kabisa urabona mu buzima bw'ubu ni gukora kabisa uko udakoze nta kintu. Vrema nukuri no manoti akore ko gukora bifite akamaro kanini. Yego. Reka tubashimire cyane. Nenda bashimiye gose. Jambo Net nishobora guhura namwe ikindi gihe muzoshobora kuyiha kanya muyage. Nukuri byo bari byiza kabisa Imana hatugejeje. Murakoze cyane ka tubashimire. Turi kumwe n'undi muntu nyene asanzwe akora aka kazi nawe twari twifuze kuyaga nawe kugira mwumve bigiye bitandukanye mu mwuga wo
dugana imizigo exactement murana yuko batwaye amakara kandi amakara murazi yuko ari ikintu dukenera buri munsi nibaza umuntu wese ariko arakurikirana ikiganiro arazi akamaro k'amakara tubaramukije cyane namwe mahoro y'Imana mumeze neza tumeze neza ndabona yuko muri abasore nyene mukibasha yego murubatse canke muracari kw'isoko turamaze iminsi itari mike twubace no kuvuga inkumu no munsi yo kubona ntiyo kwipfuza karabaye waramaze kuva kw'isoko yego karabaye kubera ubu buzima ndimwe bwo kurondera inkumi ahubwo no kurondera rase y'umuryango abakunzi ba Jambonete bakobwa mwari mutanguye kumira amate mwumve neza yuko umusore wacu atakiri kw'isoko ari mu kazi akeneye iterambere yego ku mazina yanyu babita gute Divuzimana Pacifique yego akazi ko kudeplace ibintu ugafata nk'iki ku buzima bwawe kabisa akazi ko kudeplace ibintu ndagafata nk'umwuga kubera karamaraso yari umunsi ntagiye kwiba yego anya neza iyo uvuye mu kazi umugore uvuga ati shusha amazi ibintu byose bimeze neza kabisa nawe nyene yabonye mvuye ku kazi akabona ndashice ni neza tangorane twahuye aranezerwa yego kuva mu gisagara ca Muhanga uza mu gisagara ca Ngozi n'urugendo runini nya cyane ugerageje kuraba imbaraga ubufise woshima yuko ari imbaraga zawe canke n'ubuntu Imana iba yakugiriye kw'ivyo kumburaga mba navyukanye n'izo mbabise icambere tangwa gushimira Imana iba yandamure nkongera nkayishimira no mu byo mba nabyucemo ko mba nabimaze atangorane duhuye nabyo yego abarundi dufise imico itandukanye aho usanga abantu bagenda bavuga amajambo atandukanye nta muntu urasanga ariko aravuga nabi akazi usanzwe ukora ugasanga ariko aravuga nabi abo bariho bagenda basuzugura akazi k'umuntu ngo kaya kazi ngo siko ngo nikamukwiye ariko akazi kose burya hajya akamenya ugakora yego kandi iyo ugerageje kuraba abantu usanga atakintu barishikanako asha nta na kimwe ahubwo mbere birahimba bagasanga ni bariko baronona iby'abanyagihugu cyane gose yego uno munsi uratomboje uhuye n'umuntu avuga ati nkeneye kuguhindurira ubuzima mbe wowe ufise umugambi yuko nawe ushobora kwiturira amakara ugashobora kuyadugana yego je umugambi mfise nk'ubu kubera asanzwe ndi umushoferi ndashobora kubona Imana yanteye agateka nanje nkarangura ibiti nkituririra kugira ndabe yuko no kwiteza imbere mu kazi mba ndiko sanzwe nkora yego reka tubashimire cyane tugana ku musozo w'ikiganiro twashaka kumenya turabona yuko mwari musanzwe mudugana amakara sigambe ndibaza mwari muyaduganye yego twayadugana yego ni gihe ikihe usanga amakara ashobora kuba yatibuye ibiciro ugasanga amakara ikaragurika ku buryo bushobora korohereza abanyagihugu canke buri gihe cyose amakara bazimvye oya nko mu gihe cici hajya mu gihe cici amakara arashoboye gutibuka kubera abantu babacana inkwi keshi umuriro ntugorana nk'iki gihe cy'urushana yego mu bisanzwe y'akazuba kabonetse karorohereza abantu nabasanzwe bakora ivy'amakara yego uno munsi mu bijanye n'amakara mbega ikintu cya mbere cyo bakizimvye n'ibiti canke n'ukuntu umuntu aya deplace yakura kure ayajana mu kindi gisagara iki gihe ibiti birazimvye cyane kubera aheshi ibiti bisa n'ivyahonye nico gituma bizimba akajambo kamwe ku bantu bindera amaboko atakintu bakora abantu bindera amaboko ataco boba bakora akajambo bisa no bahanura nuko boraba bakaraba akazi bakora kubera akazi kayo kose umuntu akora ativye cibure atishe karashaka kumuteza imbere mu mirimo yiwe ya misi yose reka tubashimire cyane tubipfuriza akazi keza yego murakoze Jambonete nisubira kubakenera muzoyitaba komera tuzoyitaba murakoze cyane yego bakunzi ba Jambonete twako turayaga n'abantu muramenye byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane ko batanze impanuro zigiye zitandukanye ku bantu usanga basuzugura imyuga canke ivyo umuntu asanzwe akora no himiriza buri muntu wese yuko yohaguruka agakora nkuko babitubwiye umuntu akajya ivyo yaruhiye cyane cyane ko n'ijambo ry'Imana rivuga ati udakora ntakajye rero nyamburi mushasha kuri Jambonete sonda kuri buto s'abonner activer la petite cloche Jambo niwe tara yakira chuzumwiza biga keshi joro